wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose noti umwami ari kumwe nawe. Urukugamo kanje n'amahoro yanje. Washikije vyose mwami ngo tugende dufise umwidegemvyo. Turagushima ko watuneshereje intambara tudashobora kwineshereza, ukaduha gutambukira mu bikorwa vyarangiye mwami, atari kubwaho ariko ari kubwacu. Mana ndavuze ngo reka izina ryawe rishigwe hejuru kuri uyu mugoroba, kuri uyu muri kino gitondo. Ugire neza umuntu wese ari hano hantu yaje agukeneye, unyotewe, ukwipfuza, ukeneye kubona ukuboko kwawe. Reka mwami kugira neza kwawe bitangaza no twumiza mwami bibe muri uyu munsi. Mitima y'abantu bawe bahembuke, abantu bamenye ko bagenderewe n'Imana. Mu izina ryawe Yesu Kristo, abantu b'Imana bavuge ngo amen. Amen. Mana ishimwe cyane. Abi Filipi 2 kuva ku murongo w'icenda gushaka ku murongo wa 11. Reka mvuge ngo reka mpere kuri verset 9. Havuga ngo mpere ku murongo w'8. Kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu, yicisha bugufi araganduka no gushitsa ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Nico catumye Imana imushira hejuru cane, ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu, ay'ivyo mu ijuru n'ay'ivyo ku isi n'ay'ivy'ikuzimu. Kandi indimi zose zize zature yuko Yesu Kristo ari uhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro. Haleluya. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndagomba yuko uno munsi muri kino gitondo dusubira kwibuka kino kintu yuko ibintu byose mu buzima bwacu, mu bintu tugomba gutahura nk'abakijijwe, nk'abizeye, cyane cyane nk'abari mu buzima bwo kugendana n'Imana, abari mu ishengero, abahaye ubuzima bwabo Imana. Ngenda bibutse naho wowe utaraha ubuzima bwawe Imana, ariko kandi ukaburi no mu rushengero. Ngenda kwibutse yuko ibintu byose Imana yakoze, yabikoze kugira ngo izina rya Yesu rigire gute rishigwe hejuru. Iki kintu kenshi hari igihe tucibagira, ariko uyu murongo uradusobanuriye neza yuko Imana yamaze kumushira hejuru cane, ikamuha izina rirenga yayandi mazina yose. Izina rya Yesu ryaramaze gushigwa hejuru, Imana imuha izina rirengeye yayandi mazina yose. Nta zina ry'umuntu canke nta zina ry'ikintu na rimwe ririho rigomba kubangikanywa n'irya Yesu, canke tugomba kwiyumvira yuko ryogereranywa na Yesu. Naho twokumva amadini, naho twokumva ivyizegwa vy'abantu, naho twomenya ibintu bifise agaciro, ariko objective y'ubutumwa bwiza niyo gushira izina rya Yesu hejuru. Haleluya. Igihe twakizwa, igihe twamumenya, tugomba gusobanukirwa neza iyi ntumbero y'Imana. Nuko Imana amaze kwigamburukira muri vyose, Imana ishira izina ryiwe hejuru y'ayandi mazina yose. Ikintu gihimbara Imana ni gihe izina rya Yesu rigize gute rishizwe hejuru. Mu buryo bwose, ari mu buryo novuga bumwe, novuga nti uburyo bwo gushira izina ryiwe hejuru. Hariho uburyo bwinshi twosobanura gushira izina ryiwe hejuru, ariko twege nk'abakijwe tugomba gutahura yuko Imana yashize izina ryiwe hejuru y'ayandi mazina yose. Haleluya. Ari hejuru y'izina ry'umugabo wawe, ari hejuru y'izina ry'umugore wawe, ari hejuru y'izina ry'abana bawe, ari hejuru y'izina rya business yawe, ari hejuru y'indoto zawe, ari hejuru y'imigambi yawe, ari hejuru ya vya bintu usengera, ari hejuru ya vya bintu ushaka gushikako, ari hejuru ya vya bintu uteramiye, ari hejuru y'ivyo twokwita centre d'intérêt yawe, ivyo uha agaciro, ivyo uri kurasengera, ivyo uri kuriyumvirako, ivyo ushaka ko bigenda neza. Ivyo vyose naho bitari bibi, ariko genda kubwira muri kino gitondo izina rya Yesu riri hejuru y'ikintu cyose. Imana mu buryo bwa muhemu yera igomba kwiyasuha yuko mu buzima bwacu izina rya Yesu riri hejuru y'ibintu byose.
wipfurize uwo muntu mwicaye utereka izina rya Yesu ribe hejuru y'ibintu byose mu buzima bwawe. Haleluya, haleluya, amen. Akavuga ngo kugira ngo amavi yose azapfukamwe mu izina rya Yesu. Amavi y'ivyo mu ijuru, ni ukuvuga ngo amavi y'abamarayika arapfukama mu izina rya Yesu bugingo n'ubu. Ugiye ugasoma igitabo kirangiza kivuga ibihe by'iherezo, kitwereka igicapo cy'ibizoba mu ijuru, tubona yuko abamarayika baramupfukamira, bakamuhimbaza, bagashira izina ryiwe hejuru. Amasaha 28 nta kindi gikorwa mu ijuru atari ugushira izina rya Yesu hehe, atari ugushira izina rya Yesu hehe. Ni ukuvuga ngo intumbero y'Imana ni uko amavi yose y'ivyo mu ijuru apfukamira Yesu. Haleluya. Si ivyo mu ijuru gusa. Kuri uyu murongo akabandanya akavuga ngo si ivyo gusa, ariko umviriza n'amavi y'ivyo mu isi n'ay'ivy'ikuzimu. Ni ukuvuga ngo nimba ari n'ibikoko b'ibikuzimu, nimba hari n'abantu bapfuye ubu munsi bakaba batakiriho, natwebwe abakiri mu isi, icifuzo c'Imana nuko amavi yose azogira gute, azomupfukamira. Yesu ashimwe cyane. Nuko amavi yose azomupfukamira. Nta upfukamira ikintu atabona agaciro kaco, nta upfukamira ikintu umuntu atapresya, nta upfukamira ikintu kidasanzwe, nta upfukamira ikintu atabona ko hari ico kimaze. Ariko Bibiliya ivuga ngo ata imposition, ata tegeko, ubwiza Imana yahaye Yesu, ukuntu yamushize hejuru y'ibintu byose, ku iherezo y'ibihe, uretse mu ijuru gusa n'abari mu isi, ariko n'abazoba bapfuye bakazuka, naho bamwe bazoba bazutse kugira ngo bacigwe urubanza rw'iteka rwo kuja kure y'Imana ibihe bidashira. Nta muntu n'umwe azoja mu muriro adapfukamiye Imana. Bibiliya ivuga ngo gushikaho abansi bawe bazoshigwa munsi y'indava y'ibirenge vyawe. Promesse Yesu afise aho yicaye mu ijuru, nuko abamugwanije, nuko abamugwanya, nuko abansi biwe, nuko abatamwizeye bose, imbere yuko Imana ibacira kwiteka, n'abadayimoni n'ikirere c'umwiza cose, abantu bose bazogira gute, bazopfukama imbere y'iryo zina rikomeye, badapfukamitswe n'itegeko, ariko ubwiza bwiwe n'ugusayangana kwiwe, ico no kwita gloire yiwe izobiri evident, ku buryo n'abadayimoni badashobora gukora ikindi atari ukuhokonesa yuko ari Imana, yuko ashizwe hejuru, yuko ari uhambaye. Natwega abamwizeye tuzovuga ngo nidukozwe isoni, kuko ico twakoze tutaramubona ubuho tumwiboneye gisubiye guhabwa agaciro kurushiriza, kuko tumubonye turabonye yuko kumubonesha amaso bitandukanye no kumwizera. Ariko ubuho tumubonye turagushime Mwami ko wadushoboze ukaduhishurira uwo ari we Kristo, tukamupfukamira tukiriho, izina ryiwe rishize gushigwa hejuru. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kuvuga muri kino gitondo ngo bantu b'Imana, ubuzima bwacu bwo gukurikira Imana objectif ni Kristo. Haleluya. Bibiliya iravuga ahantu henshi kuri gloire yiwe. Yesu agiye gupfa yaravuze ngo igihe canje cyo kwambika ubwizwa kigiye kugera. Uravyumva, yaragiye gupfa, yaragiye kubabazwa ku musaraba, ariko aravuga ngo igihe canje cyo kwambika ubwiza, igihe canje cyo gushigwa hejuru na data kirageze, igihe canje cyo kuba glorifié kirageze. Igihe umenga urupfu rwamutera guhomba, ariko we yamaze kubona urupfu agiye gucamwo, yahaye usobanuro kipindi cha yanaweza kupitia yeye ndani, akasema hii ni wakati wangu wa kunini, wa kupewa utukufu. Bwana sifiwe sana, Bwana sifiwe sana. Ninde mu bantu muzi mwisi igihe yaragiye gupfa yavuze ngo igihe canje ca gloire kirageze? Nta numwe. Ariko bose igihe cyo gupfa bamwe baravuza induru, abandi bakaboroga, abandi bavuga ngo baraje kuntwara, abandi bagize gute. Ariko Yesu naho yaragiye kwa affronta souffrance, yararavye urupfu, aravuga ngo naho ngiye gupfa, igihe canje cyo kwambika ubwizwa, igihe canje cyo kwambikwa na data, igihe canje cyuko data nshira hejuru, igihe canje cyo gusayangana, n'igihe mugiye kumbona ni défiguré, n'igihe mugiye kumbona nashishuwe, n'igihe mugiye kumbona nakomeretse, n'igihe mugiye kumbona nsa nabi, nigiye mugiye kumbona abanyambura impuzu imbere y'abana, nigiye mugiye kumbona abantu bancira ko nakoresheje ibitangaza, nigiye mugiye kumbona muri heure
yanje ya humilité yo gushigwa hasi no gusuzugurwa, naho ivyo mugiye kubonesha amaso biteye ikigongwe n'isoni, ariko kandi biriko birakoreka mu mpwemu si bitera soni, ariko ibigiye gukoreka mu mpwemu nuko muri ico gihe nyene abandi aba bazovuga ngo ikize, abandi aba bazovuga ngo uri umwana w'Imana, abandi bazonkubita amakonzi, abandi bagafinda, abandi bagatangurana impuzu zanje. Naho ari igihe canje ca mbere co gusuzugurwa, nico kigiye kuba igihe canje ca mbere aho data agiye kunyambika, agiye kunyambika. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ivyo kera vyaramaze kuba. Paulo aravuga ngo Imana yashize izina ryiwe hejuru y'andi mazina yose, kugira ngo amavi yose, kugira ngo indimi zose zize zature zivuge yuko Yesu ari iki, Yesu ari umwami. Haleluya, haleluya, amen. Bwana asifiwe sana. Ndagomba kubwira no musi muri kino gitondo ugomba gusobanukirwa neza yuko uyu mwami, uravyumva, niwe ntumbero. Ngenda nabwire abantu b'Imana, ugusenga kwacu, culte zacu, ivyo dukora vyacu vyose bitumbereye ikintu kimwe, uravyumva, kugira ngo indimi zose zize zature yuko Yesu Kristo ari uhoraho, ngo biheshe Imana data wa twese icubahiro. Haleluya. Reka nagusomere Colossiens chapitre 1 verset 13. Abakolosayi igice ca mbere ku murongo wa 13. Haleluya. Verset 12. Abakolosayi igice ca mbere ku murongo wa 12. Mushime data wa twese yabashoboje kuraganwa n'abera umwandi wo mu muco, yadukijije ububasha bw'umwiza, atugira gute, atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Mbwira umuntu mwicaye nti twarimuriwe mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Haleluya. Ahanya Paulo ariko aradekriva Yesu, yerekana yuko data yatwimuriye mu bwami bw'umwana akunda. Nuvuga ngo ubwami turimo n'ubwami bwa Yesu, twimuriwe mu bwami bwiwe dukuye mu bwami bw'umwiza. Mwese abakijijwe mwarimutse. Mbariro umuntu mwishote nimba warakijijwe warimutse. Haleluya, haleluya. Ndashaka kubona amaboko y'abimutse. Bwana asifiwe sana. Bagakugwa mu bwami bw'umwiza bagashigwa mu bwami bw'umuco. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nimba uri mu bwami bw'umuco ugomba kwizera yuko ibikorwa byose by'umwiza bigomba guhunga mu buzima bwawe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Aha. Muri uwo niho dufise ugucungurwa, niko guharigwa ivyaha vyacu. Niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu vyaremwe vyose. Kuko muri we ariho vyose vyaremewe, ivyo mu ijuru n'ivyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Uri intebe z'icubahiro, uri ubwami, uri ubukuru, uri ububasha. Vyose vyaremwe nawe, biremwa kuba ivyiwe. We yabayeho vyose bitarabaho, kandi muri we niho vyose, niho bifataniye. Niwe mutwe w'umubiri, niwe w'ishengero, kandi niwe tanguriro, niwe mfura mu kuva mu bapfuye, kugira ngo abagaheta muri vyose. Agaheta mu gifaransa ni gute? Kugira ngo acike speciale muri vyose, kugira ngo amadomene yose abantu boronkamo gloire. Yesu aya covering yose. Uravyumva? Kugira ngo nihagira ahantu na hamwe abantu baronka sujet ya gloire, ariko kandi ngo abe imfura, abagaheta muri vyose. Siko agaheta mwakibuze mu gifaransa, ntaco kizima mugafise mu kirundi. Haleluya. Kuko Imana 19 yahimbawe no kunengesera kwayo kose kuba muri we. Imana yashimye yuko la perfection de Dieu. Imana yashimye yuko ubumana bwose. Urashaka kubona Imana, bona Yesu. Bona asifiwe sana. Imana yashimye yuko ubumana bwayo bwose, ikigize Imana, nta kintu na kimwe kigize Imana kitagize Yesu. Nta kintu na kimwe kigize Imana utosanga muri Yesu. Nta kintu na kimwe Imana iri kitari mu mwana. Nico gituma amasekte yose yo mu isi no gushika ku babanyi bacu ngaha muri Islam baremera Yesu, baramuvuga ko ibintu byinshi vyiza, ariko kandi baragerageza, amasekte yose agerageza kwerekana ko Yesu atari Imana. Ari igitabo c'Abakolosayi kitubwiye ngo Imana yashimye y'ivyo kunengesera kwayo vyose vyugaranirwa muri Kristo Yesu. Bwana asifiwe sana. Nta kintu na kimwe kigize Imana, nta kintu na kimwe kiri mu attribut y'Imana udasanga muri caractéristiques za Kristo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Imana yashimye, yahimbawe no kunengesera kwayo kose kuba muri we, kandi yahimbawe no kumuha kuzuza vyose nayo.
vyose Imana yabitanze kugira ngo Yesu avyuzuze nayo. Yesu niwe areconcilie ibintu byose n'Imana. Yesu niwe yujuje la création. Yari yaragiye mu kugarariza Imana. Ivyaremwe byose byari byaraciriwe kwiteka. Ariko ibintu byose byari byaratandukanijwe n'Imana. Imana yashimye kwifatanya canke kwireconcilia n'ikintu cyose biciye muri Kristo Yesu. Muyandi majambo, nta uja kwa data atamuciyeko, nta unywana na data adaciye muri Kristo. Kuko Imana yamukonfie ministère ya reconciliation. Imana yashize mu maboko yiwe ukunywanisha ibintu byose. Nta kunywana n'Imana gushoboka hanze ya Kristo Yesu. Nibisigaye byose wofata, ari ugomba kumenya yuko ikintu kizokunywanisha neza n'Imana nukudwebera nukwibira muri Kristo Yesu. Haleluya. Haleluya. Aha. Akavuga gute rero ngo izanishije impore amaraso yo kumusaraba wiyo. Namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera muhindurwa abansi bayo mu mitima yanyu n'ivyo mwakoze bibi, none yabuzurije nayo mu mubiri wiwe w'umuntu kubw'urupfu yapfuye, ngo abashikane imbere yayo murabera mudafise agasembwa mutagira ico mwogayo, asangwa muhora mwizeye mushinzwe neza mutanyiganyiga, mutagira gute mudatirimuka ku vyizigiro biheshwa n'ubutumwa mwagize gute ubutumwa mwumvise. Haleluya. Bwavuzwe mu baberewe mu baremwe bose bo munsi y'ijuru, ubwo jewe Paulo nacikiye umukozi wabwo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka twese dusemere vuti Yesu ushigwa hejuru n'amajwi yacu dusemerere muve gato mu Kirundi, musemerere nk'abantu nyene batagira mwavyumva. Musemere vuti Yesu habwa icubahiro. Haleluya. Aha, kuko uwo onya vyarahimbaye Imana gushira izina ryayo yiwe hejuru. Ni kuvuga ngo c'est lui la joie de Dieu. Nimba ari we munezero uhoraho, uravyumva, umuntu wese amushira hejuru ahabwa icubahiro n'Imana. Umuntu wese atazokogwa n'isoni no washoboye kumuha icubahiro. Naho basiko bivuga mu kanavuga uti Yesu ahabwa icubahiro, abadayimoni bavyumve, ingwara ivyumve, agakenge koko suri kuraca mu kavyumve. Usomere uti Yesu ahabwa icubahiro. Mubivuge nk'abaririmbyi muvana mu nda mutavana mu izosi amajwi yanyu muyavana indani Yesu buti Yesu ahabwa icubahiro. Subiramo kandi uti Yesu ahabwa icubahiro. Semerera uti washizwe hejuru y'ivyaremwe vyose, ibiboneka ibitaboneka vyose vyaremwe nawe, biremegwa kubwawe kugira ngo bitegekwe nawe. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Ico muzosaba cose mugisabe mu izina rya Yesu kizokoreka gutyo. Haleluya. Twarahawe izina munsi y'isi, nta rindi twahawe atari izina rya Yesu. Mu ijuru, mu isi n'ikuzimu, nta rindi twahawe ryo gukirizwamo atari izina rya Yesu. Haleluya. Ivyaremwe vyose vyaremewe kuganzwa nawe kandi biremegwa muri we kandi kubwiwe. Haleluya. 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 Wambwira umuntu mwicaye mu nyiganizo uti izina ryiwe ni Yesu. Bwana asifiwe sana. Izina ryiwe ni Yesu. Haleluya. Muti mushuhire gato. Izina ryiwe ni Yesu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. 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 Ubutumwa bwiza buvuga ivya Yesu nibwamara gukwira mu isi umuhero uzoza, ariko umuhero ntuzoza Imana itiyasihe yuko izina ry'umwana wayo ryavuzwe gushika ku mpera, kuko ari ry'amahanga agomba gukirizwamwo kandi abantu bose bakamenyera Imana biciye muri we. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko unyemerere nkubita ikorosi gatoya. Urabizi muri Bibiliya hari abigishwa benshi ba Yesu, kandi abigishwa ba Yesu benshi hari abastare. Bavyumva? Mu bastare turazi ba Petero, umuntu w'umukoherike, umuntu ari spontane, umuntu ashuha, umuntu yemera ivyo adashobora gukora, umuntu yitanganiza imbere. Wowe n'umustare Petero, Apolinere yamudusomeye. Bwana asifiwe sana. Siko we yari ahari kandi be nabo bantu babaho. Bwana asifiwe sana. Ariko kandi hakabaho n'abandi bantu Bibiliya itavuga cyane,
ariko kandi ubona ko ari abantu bazi gutanga affection. Nkaba Yohana, Bibiliya muvuga mu bintu bimwe bimwe, ariko kimwe mu bintu tumuzi ko Yohana, nuko Yohana bivuga ngo yakunda kuryama mu gikiriza ca Yesu. Yesu yicaye ahantu yaca musimbirako akaryama. Sinzi ko yarazi gutanga affection canke ko yayikunda. Yarayikunda. Ariko Bibiliya ivuga ngo wa wundi Yesu yagira gute? Yakunda. Niyo bafise ibibazo kuko babona relation yawe na Yesu kuntu binjiranyemo, sinzi watanguye uyundi. Uravyumva ariko dufate kari Yesu. Uravyumva? Urabona ariko kandi turabona yuko Yohana muri kujya kuntu yari ameze, wana yuko ari we yaseruka akabaza ibibazo abandi bariko baratinya kubaza. Ariko tubona yuko Yohana ntiyakunda gukora ibikorwa byinshi, ariko yakunda kumviriza ibiva mu kanwa ka Yesu. Nabo bantu no muri mwebwe hari abantu bameze nk'uko. Hakabaho n'uyundi mustari tuzi Bibiliya itatubwira ko cyane, ariko yitwa Toma. Vuga uti Toma. Uyo onye yemera ibintu yabibonye. Bwana sifiwe sana. Ifo ko abikorako, ifo ko abibona, ifo ko mumugirira demonstration, ifo ko mubimwumvisha. Uyo ni mu muryango w'Imana izokora ibitangaza, ngo ibintu Imana izobikora, aca babwira mu nama ati ni murindira izobikora gute? Nsigurira. Uravyumva? N'umukristo pragmatique, n'umukristo wa terre à terre, n'umukristo akuvana washushe hejuru akavuga ati twicare tuvyige ko neza. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ariko rero hari undi mukristo mustare genuine nshaka kuvuga. Kandi vraiment ari antipathique nawe muntu mwa za Yesu, mwese ndi mumukunda ariko yitwa Yuda. Ako jana nageze kwimvana mbeko ko Yuda tutamukunda, ncasanga Yuda arafise ibintu byinshi bimeze nkuko tumeze. Nasanze abantu ntibakunda igisa nuko bameze. Igihe Yesu bamuzanira umugore w'umusambanyi, murazi vyabaye. Abagira bamwice barabaki bose. Donc yagira cigwe urubanza n'abakolege. Niyo bagira bamwice. Ntiyagira yicwe n'abantu bari juste. Yagira yicwe n'abantu bari muri carrière. Kubera iki? Kuko kenshi dukunda guhana icaha kiri muri twebwe twanka, ariko tugaprefera kugihanira mu bandi, ntitugihanire muri twebwe. Biroroha yuko nshishwa n'ikintu kiri muri naka, uravyumva, ariko quelque part hari gihanyibutse ukondi. Hama ndose opportunité yo kushishura inkoni nkayimushishura cane, ariko akajya double, kuko ndamukubita iziwe n'izanje ntari prêt kwa affronta, ndazihane. Sivyo? Sasa na Yuda nawe ntitumukunda cyane ko yaratanze Yesu, ariko tubaye honnête, mukaba sincere, muri suri yuko tudafise ibintu vyiwe, muri suri yuko aha rero niho hantu nshaka uno munsi kurangiriza. Dusome Jean 13 verset 29. Yohana 13:29. Avuga ngo ariko kuko Yuda ari we yari afise umufuko, niwe yarajejwe finance za ministère, ariko ko yari afise umufuko, bamwe bagize ngo Yesu yamubwiye ngo gura ibizokwira ku munsi mukuru, canke ngo agire ico aha aboro. Nawe amaze kwabira intore, aca asohoka ako kanya, kandi hari mu ijoro. Sivyo? Iyi nkuru itwereka, uravyumva, yuko Yuda, sivyo, bitwereka ngaha anya iyi verse itwereka ko Yuda niwe yarajejwe departement ya finance muri ministere ya Yesu. Kandi sivyo gusa, Yuda niwe wabwira amafaranga asohoka yo gukora ibi. Iki gihe turabona yuko Yuda nk'ujejwe kese, Yuda niwe yanateguye Saint-Seine. Mwari mubizi ko Yuda ari we yateguye Saint-Seine? Mwari mubizi ko Yuda ari we yadebrotse amafaranga yo gutegura isangira rya Yesu n'abigishwa? Jero nimeneme nkibaza kuri Yesu. None Yesu ko yarazi Yuda, ko yari yamaze kubona ivyiwe, ako Yesu vraiment mumushimire, vraiment mu expert mu kwihangana. Sivyo abantu b'Imana? Sivyo? Usomye muri
navuze Jean 13:29 usonye muri Jean 12:5 gushika kuri 7 aho nyene zikubita marche arrière. Yohane 12:5 gushika ku murongo w'indwi havuga gute? Ho havuga ngo 5 gushika ku murongo w'indwi ati niki catumye ayo mavuta ataguzwe denariyo 300 ngo zihabwe aboro, ariko ivyo ntiyabivugishijwe no kuba baraboro, nuko yari umwivyi agenda no umufuko agasotora canka akihako. Uravyumva? Ikirundi kirakomeye bashaka sotora kubibitswemwo no kuvuga ariko anadokowa, vuga kuti kudokowa mu Kiswahili ciza bongo sindiyo bandugo. Uravyumva? Yesu aramubwira ati nimureke kuko ivyo yabibikiye umunsi wo guhambwa kwanje. Bona sife sana. Niki nshaka kuvuga ko hano hantu nshaka kuvuga yuko turabona yuko muri imirongo turabona yuko Yuda yari umusharge wa finance. Sinzi ngene Yesu yashizeho timi yiwe, sinzi ngene yashizeho abantu mu departement yiwe, ariko turabona yuko Yuda bamuhaye gucunga amafinance. Ariko uretse ko Yuda ico yarasanzwe ajejwe gukora, hari ikintu uno munsi namwimvire ku uyu mugabo bantu b'Imana, sivyo? Kandi shaka yuko dufashanya kwiyumvira. Nasanze iyo tuje mu gakiza, uravyumva? Iyo turi mu gakiza tugomba gutahura yuko ibi turimo, uru rugendo turimo, nta kindi bitumbereye atari Kristo wenyine. Nta kindi uru rugendo. Reka ndakubwira, ushobora kuba uri umukristo muri Life Center, ushobora kuba uri umuntu babwiye yuko Imana ikora ibitangaza ingwara zigakira, ushobora kuba uri umuntu ariko ararondera akazi. Ngenda babwirega abantu b'Imana, hari igihe tugira ibintu dushishikara gukunda, ariko ntiyabeho equilibre canke ntiyabeho kurushiriza gukunda Yesu kurusha ivyo bindi bintu. Yuda yaratowe mu bigisha ba Yesu, abona ibitangaza, abona uko Yesu ari, abona uko Yesu adasanzwe, yumva amajambo avuga. Ariko kandi nibaza yuko Yuda kuko yari asanzwe afise urukundo rw'igiceri, sinzi ukuntu yipanze, sinzi yuko yabigizemo uruhara, ariko kandi turabona yuko Yuda yisanzwe ajejwe amafinance. Hari n'igihe Yesu yavuze ngo tugaburire abantu, baramubwira ngo muri kese nta kintu kirimo hasigaye denariyo imwe. Sinzi ko amafaranga yari yaheze kuko ministeri ifise amadepanse menshi, ariko nkaha Yohana yaduhaye raporo yuko Yuda yahoragira gute? Ariko anadokowa. Rero sinzi ko amahera yahejejwe n'ibikorwa vy'Imana, cyangwa sinzi ko amahera yahejejwe no kugira gute? Kudokora. Ariko turabona yuko hari igihe Yesu kese yiwe yabura amafaranga. Ariko kandi nagerageje kwimvira kuri Yuda. Uravyumva? Nsanga abantu b'Imana ntitugomba kwinjira mu bwami bw'Imana. Abo twari turi kumwe ngaha kwa gatanu twaravuze ijambo riri muri Yakobo 4:8, aho Bibiliya y'icongereza ariyo ivyexprima neza, yerekana ko ari abantu bafise double mind. Uravyumva? Uravyumva? Kugira ivyimviro bitandukanye bibiri, canke kugira deux pensées, canke kugira plan B. Mbwira mu muco ati ntukagire plan B mu gakiza. Plan B muri business irabaho, mbega nibi vyahomba gutya tuzoca tugira gute? Ariko nasanze mu gakiza nta yindi plan ibaho kiretse Kristo wenyene. Yesu ashimwe cyane. Nta yindi plan dufise atari Kristo wenyene. Uyu mugabo yakunda mahera, ariko kameme naho yakunda mahera hari ahantu yakunda na Yesu, sivyo? Ariko haragera igihe abona yuko Yesu atanguye kuvuga ngo igihe canje cyo gusayangana, igihe canje cyo gupfa kirageze. Amaze kubona yuko amafaranga yivye Yesu aheza atayandi azoronka, aravuga ati ibyo aribyo byose naho uyu muntu bagiye kumwica, reka nge basi ayanyuma. Amaze gupanga ngo ajya yanyuma, Bibiliya ivuga ngo arasohoka aja guhamagara bajya bagabo, aravuga ati Yesu ndamufise, mushaka ndabaha ngahe ndababwire nahari. Ndagomba kubabwira abantu b'Imana, nta kintu cambere kibi kibaho, reka ndababwiza ukuri, sivyo? Hari umuntu ari kararondera umufiance, hari umuntu ari kararondera akazi, hari umuntu yakijwe ari kararondera gukira ingwara, hari umuntu ari kararondera gutabagwa, hari umuntu ari kararondera refuge yaratawe, hari umuntu ari kararondera ahantu. Reka ndababwire abantu b'Imana, Yesu ashobora kuduha ibintu byose vyiza Satani ahora ahenda abantu akabaha. Yesu ashobora kuduha ivyiza byose ubuzima bwacu bukeneye, ariko ngenda babwire ngo tube maso kugira ngo ntitube muri piège yaho dukunda ivyo Yesu aduha kurusha uko wewe tumukunda. Ni ikihe kintu mu buzima bwawe wumva utenako ushaka cyane
ku buryo kijya kintu arico gihora kigutuma guhemuka. Icaha ca Yuda cari cacu guhemuka. Ariko kandi ugerageje kwibaza ni kangahe mu buzima bwacu duhora tugira gute duhemuka, kuko bihagaze ku kintu kimwe. Hari ikintu ubuzima bwacu bwiyatashije ko. Ngira nababwire ngo gusenga kwacu, kwirute zacu, reka nakubwire naho wowe ukunda mu rushengero vote ndakunda ingene baririmba. Ngira nabwiye ko objectif yawe yo kuba mu rushengero canke kuza hano hantu si indirimbo nziza dutanga, ariko intumbero yawe yo kuba mu rushengero canke kuza hano hantu ni ukubona Kristo. Haleluya. Washobora kuvuga uti nakunda kuririmba, namye nkunda ibintu byo kuririmba, ndagiye kwiyandikisha muri kohale. Ariko ndakwingize muririmbyi, ni wagenda kwiyandikisha muri kohale, ntibiyandikisha muri kohale kuko bakunda kuririmba, biyandikisha muri kohale kuko bakunda gushira hejuru Kristo. Objectif z'ibintu byose dukora, ibintu byose dukora ari ukuvuga ubutumwa, ari biki n'ibiki n'ibiki, mu bintu byose ikintu gishizwe imbere. Igihe twamaze kwinjira mu bwami bw'Imana, bantu b'Imana mube maso kandi muveye yuko mbega mu mutima wanje objectif yanje iracari Kristo. Kuko abantu b'Imana biroroshe yuko en côtoyant Jésus, mu kugendana na Yesu hari umugisha uzanana nawe, ariko kandi ni gute umugisha uzanana nawe utoboha ubuzima bwanje, utozirika umutima wanje. Ego niwe yampezagiye, ariko ni gute vya bindi yampezagije buhoro buhoro bidacika imana zanje, nkatangura kuvyiyatasha ko kurusha uko ndamwiyatashije ko. No muri risque yuko rimwe na rimwe bikenewe ndahamagara telefone nkavuga ngo ndamufise nimuze mu mutore mu mpanga. Guhemuka mu rugendo rwo kujana n'Imana ni ikintu gitangurira canke indige sitangurira igihe turiko turareka izindi mana zikimika mu buzima bwacu. Ashobora kuba ari Imana y'icubahiro waronse mu buzima, ashobora kuba ari Imana ya reconnaissance warondeye kera mu buzima ukabura, ashobora kuba ari Imana ya success utanguye kugira, utanguye kuba rurangiranwa kubera ikintu kanaka kiri mu buzima bwawe, ariko ugatangura buhoro buhoro kugenda uzirikira umutima wawe kuri ico kintu kiko kirashira izina ryawe hejuru, ukagikunda ku buryo rimwe na rimwe uhora udepoza inyungu z'Imana kugira ngo ugumbire izo wisi inyungu zawe muri ako kanya. Rero iki kintu cyo guhemuka canke iki kintu cyo kuba infidèle canke iki kintu cyo kudashishikara mu Mana yawe rimwe na rimwe kiraza kuko hari ibintu vyagiye vyegera imitima yacu tukabikunda. Ni giki ukunda, ni giki utenako, ni giki mu gukurikira kwawe Yesu uri kurakurikirana ku buryo cobura agakiza kobiha. Haleluya. Haleluya. Baratubwiye ivyo Yesu ashobora kudukorera. Yesu ashimwe cyane. Ariko ko batubwiye ivyo ashobora kudukorera, ko tubizi yuko hari igihe atabikora. Atabikoze wo bandanye. Atabikoze umunezero wawe ushishikara. Atabikoze wogu muri enthusiaste gukunda Imana. Nico gituma natanguye ndababwira ngo izina ryiwe ryashizwe hejuru. Bantu b'Imana, eglise izoba umuryango ufise force ikomeye igihe mwishengera abantu bose bazogenda mu buzima bwabo bagenda bakira bagashika ahantu bumva bakunze Yesu tu. Namupenda Yesu, kana kakera, namupenda Yesu, shima Imana. Haleluya. Mucimusha mu Kirundi uravyumva? Haleluya. Mbwiye mu nshuti gukunda Yesu. Haleluya. Haleluya. Uno munsi ndashaka igihe tuza kuba turiko turakora kino gikogwa cyo kuba ku meza y'umwami, ndashaka no kuri mu izina rya Yesu Kristo Imana irestore urukundo rwanyu mukunda Yesu. Haleluya. Haleluya. Turashaka abakristo bakunda Yesu. Abantu bakunda Yesu nta muntu abasunika. Abantu bakunda Yesu nta muntu abinginga. Abantu bakunda Yesu nta muntu abagobera. Abantu bakunda Yesu nta muntu abacungisha ijisho. Abantu bakunda Yesu barasara nyene. Haleluya. Ariko kandi ni ikihe kindi kintu ukunda hamwe no gukunda Yesu ku buryo urukundo rwacu cyo kubera intambanye? Ubwire no munsi uvuga uti Imana, iki nico kintu kizana ico bita conscience itari pure. Iki gihe cyose Yuda naho yagendana na Yesu, naho yari muri presence y'Imana, le fait yuko amaso yiwe yari kuri kijya giceri, ivyo byamutera kuba umuntu atejejwe naho yari kagendana n'uwera. Ikintu gikorompa ubuzima bwacu ni ca kintu tuguma dukurikirana, ni ca kintu tuguma turiko turabona, hama hageraho batubwira ngo ifilm irizinze Yesu agiye gupfa, ntuzosubira kuronka amafaranga, ministeri igira ihombe ko Yesu apfuye, nta bitangaza bizoba bikihari, n'abashigikira ministeri baragize gute? Kwacuvuga uti rero ko agira apfereka nkuremo yanyu. None ko atakindi gikorana ateguye atari kuja ku musaraba, kandi ku musaraba nta mashikanwa batanga, reka basijengire gute mfati telefone ndamukubita ibeyi. Siko abantu b'Imana. Rero ubiravye
uyu mugabo na hari antipatike, ariko kandi kenshi mu buzima bwacu hari igihe na twebwe tudandaza, hari igihe na twebwe uravyumva tuhononsa umwanya muto ku kintu citwa igikomeye n'igihambaye, ariko ndasenga kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo uravyumva ugire gute. Paulo yarandikiye Timoteyo amubwira ijambo ryiza muri 2 Timothée chapitre 2 verset 8. Niyo verset ndangiriza nsoma abaririmbyi baza ngaho imbere. 2 Timothée chapitre 2 verset 8. Avuga gutya ngo Paulo yandikira Timoteyo ati wame wibuka Yesu Kristo ava mu muryango wandi, ava mu gishitsi ca Dawidi, yazutse mu bapfuye kubw'ubutumwa bwiza mbandanya kuvuga, kandi aribwo mbabarizwa, kandi uyu munsi nkaba mboshwe nk'inkozi y'ikibi kubera ubwo butumwa. Ariko jewe naho mboshwe, ubutumwa bwiza bwobwo ntibugize gute, ntibuboshwe. Haleluya. Mbwira umuntu mwicara ati wame wibuka Yesu Kristo. Haleluya. Ndababaza ikibazo bantu b'Imana muri ngaha anya, sivyo? Hari umuntu yoza muri eglise akibagira Yesu? Ngenda babaze ni gute umuvyeyi w'umupastori mu mpwemu yohanura umupastori ngo wame wibuka Kristo? Aha Paulo yandikiye Timoteyo aramubwira ati wame wibuka Kristo ava mu ruvyaro rwa Dawidi, uravyumva? Wame umwibuka wa wundi ubutumwa bwiza bwiwe nahawe, aribwo no munsi butuma nkiboshwe. Ariko naho jewe mboshwe kubw'ubwo butumwa bwiza, ariko ubutumwa bwiza bwobwo ntibuboshwe, buracabandanya kugenda. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ni gute Paulo ari gushaka kubwira uyu musore w'umupastori ngo wame wibuka Yesu? Nuko bishoboka yuko uba pastori ariko ukibagira Yesu. Haleluya. 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 Abantu b'Imana Bwana asifiwe sana. Abantu b'Imana Yesu ashimwe cyane. Vuga uti wame wibuka Yesu wo mu ruvyaro rwa Dawidi. Reka ndababwire abantu b'Imana, birashoboka kuba umupastori ariko Yesu kamwibagira. Kandi wigisha abantu amaverse ya Bibiliya ariko Yesu ukaba waramwibagiye. Igituma Paulo yahanuye Timoteyo akamuburira kuri danger ni menace yuko hashiriho possibilité d'oublier Jésus. Nuko nawe nk'umukozi w'Imana afise experience, yarazi yuko mu bintu byose uri kurakora muri quotidien yawe biroroshe yuko ugenda ugira ayandi ma priorité, biroroshe yuko ugenda ugira ayandi ma intérêt, biroroshe kugenda uryohererwa igikundi, ukaryohererwa succès, ukaryohererwa abantu, ukaryohererwa irigara, ukaryohererwa equipe, ukaryohererwa ivyo mukora, ukaryohererwa ama voyage mugira, ukaryohererwa. Bantu b'Imana biroroshe yuko mu gukorera Yesu hari ibindi bintu dushobora kuza boro boro tukabiryohererwa, kandi navyo ne si ivyaha, ariko kandi muri ico gihe uzoba uri kuraryohererwa ivyo bintu byose. Wa muririmbyi bashobora kuryohererwa arrangement, ukaryohererwa arrangement, mabone bagakubita soro bagira gute, bakamanuka epfo soro iraryoshe, baragira gute, abatabizi ntibabona n'ivyo ariko ndagira. Ariko kandi ni gute bijya bintu byose biryoshe bisanzwe bitwizingira ko facilement kuko bisanzwe biryoshe, uko bimwe bifatanye na passion zacu, ni gute no muri bijya biryoshe nkikenewe kwibuka yuko hirya y'ibi bifatika there is Jesus. Wame wibuka Yesu. Haleluya. Haleluya. Shengero ry'Imana ndakubwiye ngo wamugira gute wibuka? Nigihe uzoba ukubititse, nigihe uzoba ukenye, nigihe uzoba uri kuraca mu ntambara, nigihe n'amagara yawe yo umenga rameze nk'ayagukika, utarabona deliverance y'umubiri wawe. Rero igihe mugakiza abantu b'Imana, Yesu ari wari imbere, Yesu ari we tubona, Yesu ari we ntumbero, Yesu ari we shaka ryacu, Yesu ari we cifuzo cacu, Yesu ari we focus yacu, Yesu ari we priorité yacu. Ngenda babwire ngo ibisigaye byose bicika ubusa. Haleluya. 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 Ibisigaye byose birasuzugurwa. Haleluya. Ariko Yesu wo mu muryango wa Dawidi, gishitsi cyo mu muryango wa Dawidi, igihe yamubwiye ngo wame wibuka Yesu, igishitsi cyo mu muryango wa Dawidi yashatse kumuriya kuri prophecy kugira mwereke yuko quelque part uretse kari Yesu dusanzwe tuzi, ariko ivyo byari byaravugishijwe, kandi uko byavugishijwe niko byabaye exécuté. Quelque part muri iryo jambo riratwibutsa fidelité y'Imana, kwico yavuze izo kwama igiteramira. Wame wibuka Yesu wo kugishitsi wo mu muryango wa Dawidi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mbwira umuntu mwicarana uti wame wibuka Yesu. Haleluya. 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 Wame wibuka Yesu. Haleluya. Manu ndinde kwibagira Yesu. Haleluya. Yesu niwe ibyo dukora byose, iyo tuja hose
reka kumara iminsi uvyimbye cyangwa ushavuye ngo hari ibintu bitarahinduka. Naho bitarahinduka, umunezero wawe Imana ntiyatubwiye ko umunezero wacu wagizwe n'ivyizoduha. Umunezero wacu ugizwe n'icakoretse ku musaraba. Mwari mubizi? Barizo micati wari ubizi ko umunezero wawe uhagaze ku vy'Imana igiye kukwishura. Umunezero wawe uhagaze ku cakoretse ku musaraba. Bisobanura ngo jibu likikuwa wala lisikue, jua ni nini? Furaha yangu itadumu. Kwa juu furaha yangu haishimamii chenye najibia wala chenye hakiyakuwa wala chenye kilikawia, lakini furaha yangu inajengea kuchenye ameshafanya. In him, en lui, muriwe, indani muriwe. Haleluya, muvyiwe, muriwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Abaririmbyi nimwahimbaza Imana mwame mwibuka Yesu. Yesu ashimwe cyane. Naho muzamuko murahimbaza Imana muko muraca mu muriro, mwibuke muri ngaha mwikoranire mwame mwibuka yuko ni Yesu ariko arashigwa hejuru. Mwame mwibuka ko igikorwa cyo kumushira hejuru muri ko murakora kiri conforme n'igikorwa Imana yakoze igihe yazura Yesu kamwicarekana impande. Mujoyininga Imana, mushigikira Imana, mushirikirenge canyu mu Mana, mu gushira ujya mwana wayo hejuru, mukifatanya n'ici Imana yemera, n'ici Imana iprefera. Bwana sifiwe sana. Mu vyo dukora vyose n'igihe noba ntarishugwa muri kino gitondo ndashaka kwibuka Yesu. Ndashaka kwibuka Yesu kuko muri we niho nasanze na promesse, donc il est plus que la promesse, ari important kurusha amasezerano. Yesu ashimwe cyane.